Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose ni Olivier na Nathalie tongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu kandi tongeye gushimira abantu batwandikiye hari abantu batwandikiye badushingira intahe muri izi nyigisho ariyo mwumvise ejo ariyo mwumvise muri izi ndwi zibiri ziheze abamama ntabapapa baratwandikira n'uvuga abamama batandukanye batwandikiye hari abatubwiye amasituwasiyo yabo ni ukuri akomeye asubira kutwereka yuko imana yabo kandi imana yacu ari imana ikomeye ni ukuri ari imana yigaragaza kandi ni ukuri turashimira abantu badukonfiya intahe zabo uburyo umuntu agukonfiya intahe yiwe abakuguruye umutima abakweretse ibintu bikomeye umuntu agushingira intahe ni umuntu abashize ahabona vulnerabilité yiwe c'est pas toujours évident c'est pas toujours facile turabibashimira cyane rero imana yongera ibahezagire muri izi partage tugomba kugira n'uyu munsi rero uyu munsi twagomba kuvugana kuko twari tumaze iminsi tuvuga ku byerekeranye n'abavyeyi barera abana bari bonyene ugasanga ni ibintu bigoye ari abamama ari abapapa bashikiwe n'ibintu bitandukanye twarabonye nko kubura abo bubakanye canke kuba baratawe canke kuba barafashwe ku nguvu canke kubw'ingorane zitandukanye kuko tuvuga izo tuzi ariko hari izindi nyinshi kumbure dushobora kuba twinyora ariko tugomba kuvuga ku kintu gituma umuvyeyi ari umupapa ari umumama arera umwana yero tuva mu kibanza arera umwana ari wenyene rero twaravuze yuko ari shoke ni ibintu bibabaje ariko hari y'intsinzi natararaza kubwitubwira iyo ntsinzi umuntu ashara kugira muri ivyo ariko iyo ntsinzi nayo umuntu ayishikako ni mu mafaze mbega ayo mafaze nayahe hama ayo mafaze uri kurayacamo yose uyigezemo uviva gute ubibamo gute ni ibintu tugomba kuvugana ko uyu munsi kandi nizere yuko biza kubatera intege imana ibahezagire reka ndabahe natarabaramutse nongeye gusaba kubaramutsa kandi niteka vy'ukuri mwevuye ku mutima gusaba kuganira namwe hari abantu benshi badushingiye intahe kandi nkuko twabivuze na Olivier iyi sujet yatunaniye kuvuga kuko ntituyizi personnellement burya ni vyiza ko umuntu yo kwigisha ikintu yumva ariko biciye mu ntahe mu bantu benshi batuganirije vy'ukuri twararemeshejwe yuko ariko barabafashwa hari n'umuntu yambwiye ati nta kintu kibabaje nko kumva yuko mu mansanyuma menshi abantu bashaka kugira impfuvyi canke abapfakazi batarimo on dirait que hari amansanyuma menshi sauf pour les gens qui vivent seuls bibana bonyene ico kintu carambabaje ndavuga nti tiens nivyo vraiment mugabo en d'autres termes aussi burya umuntu avuga ico ashobora kuvuga icazi atakimetriza burya hari ibintu biba bigoye kuvuga kuko twarabonye ko hari ama situation menga culturellement canke humainement parlant menga aradutera ubwoba aradutera n'isoni ati n'umujya mu je nza kumuremesha gute ico kintu ataconzi ariko imana ihabwa icubahiro yuko hari abaremeshejwe abafashijwe hari abantu benshi bakunda kutwandikira régulièrement hari umuntu aza kwimenya imana muhezagire cyane aba mu Birigi imana muhezagire kuko nukurara aratwereka yuko akogwako amen rero imana ibahezagire nkuko revye yaje kubivuga hari amafasi kugira umuntu abivemo kuko kumva kugira ingorane ni kimwe gushikaho wibana wategezwa kubana n'uwo mwubakanye cyangwa uwo mwavyaranye uwo mwana haba habaye ikibazo ico kibazo rero uko biri kose kirateye ubwose tan shock ubwa mbere na mbere ikintu kiba kugira ushike muri iyo situation c'est souvent un choc hari ikintu kiba kicara kubabaje hari n'abantu badeside bavuga bati j'ai envie kuvyara umwana kuko je umwana namudesize jenyene uko cuvuga ati none gasha Nathalie je ko nadesize kumuvyara jenyene ntiyavutse mu ma conditions particulières nadesize kwivyara n'umwana ntashaka kubana n'umugabo par exemple none y a rien de choquant dans les médias oui et non none icatumye wanka kubana n'umugabo niki sabdiri ko hari icitegererezo kitari ciza c'umuryango warayemwo hariho des chocs émotionnels canke familiaux wagize kugira ushobore gushikana uvuga uti ntavyo kubana n'abagabo canke n'abandi n'abagore shaka umwana namwirerere ivyo kubana n'umugabo canke umugore mu nzu n'induru gusa donc ça c'est déjà un choc rero nibaza ko icambere na mbere gituma
ushika muri iyo situation c'est un état de choc urabashoke urakomereka cyane ivyo nataravuze nivyo kuko aba ari ikintu utamenyereye. Abarundi barayamaze ngo ni ikintu kigushikiye giturumbuka deja n'ubwo ruterme urumva ko ari giturumbuka umenga ni ikintu kiremereye kuko Natali yamye avugana n'umugenzi nawe yashikiwe n'ivyago arabura umugabo wiwe hama acasa n'utangura kuremesha abandi babuze no kuvuga araba veuve cyangwa ba veuve. Hama muri iyo groupe bagize ikintu novuga cyankoze ko nuko bamwe bavuga bati nukuri turababara kuba abagabo bacu barapfuye giturumbuka swati muri accident cyangwa baramurashe cyangwa yashikiwe n'ibindi. Hama abandi bari muri iyo groupe cyangwa sinzi ko noyita association iyo organisation nabo bakavuga bati reka mwe ntimuzi ico mwakize twebwe bapfuye baragwaye barononekaye byarakomeye nukuri twari kwifuza yuko natwe bogenda giturumbuka. Nukuvuga uwo ari we wese iyo ahuye n'ingorane nuko mvuze ku bantu bapfakaye ariko ni nk'umuntu yatawe du jour au lendemain ugasanga umugore arakubwira ati ndagusezeye cyangwa umugabo arakubwira ati twebwe biraheze c'est fini urumva. Kandi n'abadivorce byaramaze igihe byaranse imisi yose havyuka ikintu gishasha kiza giturumbuka. Rero wafashwe ku nguvu we sinona vyegera sinona bivuga ko donc ni ibintu bicu ivutu ni ibintu bibabaza umutima ni nk'icumu mu mutima donc ni shock bihora bishikira nk'iyo ndyamye harota nguye mu kinogo iyo mvuganye n'abantu hari igihe bahora bambwira bati nanje birabaze kunshikira kandi camvyuka imisi yose iyumvire ni nk'ahantu umenga uratibutse. Iyo niyo faze ya mbere umuntu ahura nayo iyo ashikiwe n'ico kintu ico kintu kizotuma canke gituma yirotruva abaye muri position cyangwa muri place y'ukurera umwana ari wenyene. Donc hari iyo shock mu nyuma rero shock haciye yako kanya harababashoka isegonda nkuko harababashoke umwaka nkuko cyangwa imyaka iyo shock. Hama icya kabiri nuko haca haza frustration umubabaro haza muri we umubabaro udasanzwe ubu twaravuze ko turavuga la colère umuntu aragira la colère donc envers Dieu akagirira ishavu Imana akagirira ishavu abantu akigirira ishavu situation akagirira ishavu abaganga akagirira ishavu abasoda akagirira ishavu akagirira ibintu donc aragirira ishavu isi yose. No muri ico gihe wegereye umuntu arakurandura hari igihe wibaza uti je namugize iki ari mwishavu urumva n'amafaze aba ariko aracamo. Sinzi ico natariyo tungera ko icishavu twarakivuze cyane kandi ibintu byumvikana n'umubabaro ufise ifo kuserura kandi si bibi kutawuserura kenshi ndayo utabiseruye urayinga kandi nibi cyane no kuvyerekana kubigaragaza si bibi. Je nibaza ko na education muri rusange yamitubwira ngo tunyingishe ni izifo kunyigisha so kwasama canke kwerura mugabo memta birakenewe yuko abantu babona yuko wataruye ibintu biri mu nda wabikuye mu nda. Ikigira gatatu kenshi iyo bamaze kuva muri iyo frustration canke uwo mubabaro baca baresista papa iyo situation bati ntibishoboka iki kintu rikibaho biranse ndavyanse kuvyemera ntibikunda afite umenga uri muri déni no ibintu vyabaye gute nungu umenga urinyegeje mu maso yuko iki kintu ntikibaho mesi kirabaho cyane gose kiriho mugabo cyane rero ho tugenda mu byo gusenga abasenzi abagizwa n'abantu bose baba bari mu migwi y'abantu basenga baca bafatije mu Imana ngo ibintu bizohinduka ngo Imana izonshira inzira. Ndivyo Imana iragucira inzira ariko igucira inzira wamaze ku accept ikibazo urimo. Kenshi turaviva muri déni hariho dayori na kandi no havangirira abantu kenshi yari gihe n'umuganga akubwira ati uragwaye iyi ngwara sivyo c'est un fait kavuga uti naragiye kwa muganga nari ndemvye hama wagana kwa muganga umuganga guha diagnostic
wagenda ukaca uvuga ati ndasenze ngo biraheze ngo ndahagaze mu kwizera. Ni ukuri ni byiza guhagarara mu kwizera, ni byiza gufata ijambo ry'Imana ukajyatura mu buzima bwawe. Nico ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ijambo ry'umuganga ntirikwiye guhagarika mu buzima. Turazi intahe z'abantu benshi, kandi na je narabibonye n'ahandi umuganga. Ni ukuri ijambo ry'Imana ry'ubushobozi. Muga hari ikintu abantu bibagira, burya umuntu afite autorité yo kukubwira ko agwaye, ni wowe se afite autorité yo kukukurako canke kwa testa. Gukora ko hoho sinuvuga ko yo gukora kw'ingwara atabushobozi afise, ariko niwe yatesta, kuko niwe afise ubushobozi bwo kwatesta ko wakize. Rero kenshi iyo tugiye mu ngorane turaja muri iyo déni tuyaye, oya ngo weje nibaze ko ari mu bindi canke umugabo yaragutanga yazogaruka. C'est vrai, birashoboka, mais banze deja accepter cette situation urimo. Nibisigura ko atakaje kwizera, ariko no kuvuga uti rega ndabaye shoke, vyabaye nivyo. Ukirabiraba bien, ukiraba ati vyananiye. Ndibuka umunsi umwe nanje nariko ndakora ama-examen muri médecine Ngozi ruguru, basho umunsi nanonse amanota muri première session. Na manota en général ntari menyere kuronka muri université, même mu secondaire. Vraiment jewe mpamaye échec nasubira mu secondaire. Akuwo mwaka mana we nose mbona arasubiramwe, ako nasubiramwe vyinshi kandi subiramwo binini cyane. Chandi yakira uwo munsi umwe ndatangwa ndiraba mu kintu bwa natari wayaronse ni babi niwe ko tu vaux aya manota adashobotse ateye isoni ego ni wewe, ariko relève-toi, tu vas y réussir. Urumva kwihagarara ko ngo ntivyabaye birega bituma umusimana yo gukura muri ico kibazo utanabona ko n'Imana yakugukuyemo. Donc c'est toujours bien de ne pas vivre dans le déni. Natarico ariko aravuga bice binyibutsa inkuru y'Abanyisirayeli igihe bari bamaze imyaka bari muri Egiputa ari abaja, mu nyuma Imana irabakurayo bice mu kuboko kwa bikoresheje Mose umusavyi wayo. Bibiliya iravuga ngo bashitse imbere y'ikiyaga gitukura, ngo batangura gutaka bavuga bati none watuzaniye ngaha kwatwicira. Imana ibwira Mose, murazi ngene vyagenze, aramvura ikiganza ikiyaga kiruyugura nuko. Ariko Imana ngo yarababwiye ngo aba banyegiputa mubona uyu munsi ngo nimuzosubira kubabona ukundi. Mwumvige n'Imana yababwiye. Imana ntiyavuze ngo aba banyegiputa siho bari, oya yavuze aba banyegiputa mubona uyu munsi. Rero umuntu ari muri déni agomba kuja muri position aho abo banyegiputa canke abansi biwe canke iyo ngorane umenga ntayibona. Niho rero bamwe baca bagerageza kurondera amarefuge, ivyo bahungiramo. Kubera iki? Kugira yibagire ko iyo ngorane ihari. Mugabo wibuke niyo Imana igukijije ikizi gihari, ico wemeye ko gihari. Mwibuke je ndibuka n'umunsi nakizwa nuko nemeye ko ndi umunyabyaha. Amen. Ntahura yuko ndi umunyabyaha, ndavuga ni ndi umunyabyaha, Mana ndagusavye uzunkwize. Aho ni hagakiza kagaragaye mu buzima bwanje. Rero nuko nawe nagomba kukubwira ngo kuba muri déni hari abantu baca baja mu nzoga. Sivyo? Aja mu nzoga ugasanga ariko araja mu nzoga chaque fois ebana, kuko iminsi yose yari conscient, yari lucide, ace asubira kwibuka za ngorane ziwe, akaca asubira akaja kunywa benshi bagahererayo. Twe nk'iki gihugu tubamwo baheruka kuregariza ibintu vy'urumogi. Donc abantu baca baja mu rumogi, ugasanga umuntu muhura yamari hayi. Et chaque fois avuye avuye muri ako kaboregwe canke muri uko kuba hayi nyene, ingorane ntizikiri yayindi, iza umenga ipima itoni 100. Ni naco gituma yamarondera droge ikomeye cyane kuruta iyo yanyoye kare kugira ishobore kumufasha. Ushobora kuvuga uti ivyo cyose nkorako. Hari abandi bahungira mu kazi. Urumva? Hari abandi bahungira mu kazi. Ni nkuko hari abandi bahungira mu vyumba vy'amahombi. Ushobora kuvuga uti mu vyumba vy'amahombi. Umve mu vyumba vy'amahombi dans le sens. Ndaguye nka example. Cyara abantu narinzi bagenda ngo bariko bararondera Imana, ugasanga bariko bari deresponsabiliser ibintu muhira, bariko barahakwepa. Urumva? Fuir la situation. Urumva la renier dans ta propre vie. Ukavuga uti non, donc je la vois pas, donc elle n'existe pas. Non, ndagomba kubabwira muri uka twarigeze kuvuga ku kintu muri novuga
ni nka terapi bahora bakoresha kugira ngo bafashe abantu cyane cyane bafite ibintu bya fobi ni uko rimwe na rimwe babaha guhanga ntuvuga igituma bagira iyo fobi urumva nigeze kubona emisiyo yari umugabo yaratinye imbeba rwose hamba ikintu bakoze ni iki bamucishije ahantu muri tunere ariko araca muri iyo tunere nka tunere ntuvuga yari ifite nka mode 30 metre bayimucishijemo ariko arahampa barekurirayo imbeba yararize yaraboroze urumva ko ariko arahampa ntari buhaguruke ngo yiruke ari oburije kubandanya buke erega araboroga amarira arahera arakoma induru ijwi rirakaba arasarara biranga hama mu nyuma iraaccepte la situation arabura ukundi abigira iraaccepte qu'est-ce qui s'est passé erega yatangiye kuza arakaresa za mbeba zimucako azikurako ararengana nukuri icantangaje amaze gushika hakurya baramuhaye imbeba barazifata ntiyarakizitinya ubiravye rimwe na rimwe hari igihe Imana ikora muri ubwo buryo ukavuga uti iri bara ryaguye Imana iragomba yuko wafronta ubwo bwoba tes propres peurs urumva kugira ikuderivre nibaza yuko inabipermeta kubera iki kuko kenshi twidentifia kuri situation urumva turanywana na situation kuko bakubwiye ngo waratandukanye donc umenga wacitse le divorce warapfakaye umengo wabaye le veuvage baraguhevye umanga wabaye le rejet wabaye donc nturi l'objet wabaye ico kintu ariko Imana ishaka kwereka yuko naho bo kwita gutyo nturi iyo situation c'est pour ça ko ni byiza ku muntu ko yicara akafronta akabona réellement ikibazo arimo akavuga ati naho nakoze ikosa naho nacumuye naho nashikiwe n'ingorane jewe sindi iyo ngorane je ne suis pas ce problème rero kenshi turaja muri iyo deni bigatuma bitugora kuyiva kandi rero plus uyitebamo plus umenga urabohwa kurusha ntibisigura yuko atari normal ko utapati rega hari igihe ushigiwe n'ibintu ukavuga ati ibintu ntibishoboka kameme ko ntiwigeze uvyiyumvira ariko hari igihe uvuga uti nta kundi nta yindi shwa mfise n'ivyo ibintu vyabaye nico gituma Paul yavuze ati quand je suis faible c'est alors que je suis fort burya le déni no kwanga ikibazo urimo bisigura ko tu mérites mieux wewe kubera iki est-ce que mérita ko uba imfuvyi non ko kuba umupfakazi cyangwa uba divorcé pas du tout mugabo en même temps ni byiza kwemera iyo situation urimo kugira utabaze nyene kuyigukuramo kuko umenga uba wishize ko ububasha bwo kuyikuramo ariko atagufise burya le déni ni nko kumenga uvuze ivyarananiye kandi biba byarakunaniye mugabo ni byiza kuvuga ati naho vyananiye Mana uri ya Mana ituma nshobora kuva muri iki kibazo kuko sindi iki kibazo amen rero tuzobandanya ubundi bukurikira nashaka gusengera abo bantu bari bo bose bashobora kuba ari muri deni yaba ko bibana bonye canke dans n'importe quel deni umuntu ashobora kuba yumvirije iyo ariko akabona ahantu mu buzima yahungiye mu bintu vy'Imana par exemple kurusha guhanda kwicara ngo urabe ikibazo wowe urimo ngo vy'ukuri wicare ubaze Imana mbe Mana ndabigenze gute umuntu akaba muri deri mu myanya munini cyane Mana ndagusavye udufashe utugendere ndakwinginze Mana utwigishe nompa ko twakira ngo tugume mu ngorane twabayemo canke twoba turimo ari uduhe ubwengo kubona ico turimo no kugira twemere yuko ushobora kukidukuramo nta wundi ashobora gukora ico gikorwa cyo gutabara atari wewe ubwenge bwacu bwaragerageje twaratabaje abantu twaritabaje ko ntivyashobose tuzi impwemu yera ko ari wewe wenyine ushobora kudukura mu rupfu kuko ni wowe wazuye Kristo mu bapfuye ni wowe waduhawe nk'umuhoza ndagusavye Mana uzuduhoze kuko iki kibazo turimo nico kandi kiraremereye ariko data ndagushimira yuko ari wowe utuzura ugasura kuduha kubaho ubuzima bwiza kurusha ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana bahegezagire cyane mugira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza amen